Ndabaramukije ni Pierre Claver niyonge ko muri kumwe mu kiganiro c'ijambo ry'Imana aha ni kuri Argos TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ni uruhe rufatiro abizera dukwiye kubakirako. Ni uruhe rufatiro abizera dukwiye kubakirako. Dufise umutumire aza kudufasha mu kuduha ubumenyi no mu kwishura ibibazo tuza kumubaza kugira ngo dushobore gufasha abadukurikirana kubijanye no kwizera muri iki gihe cyane cyane tugezemo. Ndamuhaye ikaze yidondora. Urakoze cyane Pierre Claver. Ndaramukije bariko bakurikirana Argos TV, ku mazina nitwa Pasteur Fidèle Ndizeye. Ariko nkaba ndabashimiye kandi murakoze cyane. No munsi tutarabangiriye ikibazo ngomba ko twishura bariko baradukurikirana ko abantu benshi baracanganyikirwa, amashengero ni menshi, imyizerere ni myinshi, abantu mugabo nk'abakristo turazi ko tuba dufise ikintu kimwe tugomba kubakira ko ico nasomye nanje nkatahura nuko ikintu Kristo yavuze mu kuduga imbere yuko agenda yatumye abantu kubwira ubutumwa bwiza bakabahindura abigishwa ngo bakabigisha kwitondera ivyatugeze. Je nivyo yavuze. Mugabo rero ubwo butumwa bwiza nubuhe? Ubutumwa bwiza bw'ukuri bwa Kristo twobumenyera kuki? Ico nico abantu benshi bibaza, benshi barajuragirika kandi bafise umutima urondera Imana. Bo bumenyera kuki? Urakoze kuri ico kibazo. Ni kibazo gikomeye cyane ko abuvuze. Hari amashengero menshi, harabigisha benshi bijambo ry'Imana. Ubundi nta kibazo kirimwo. Ni ikintu kiza cyane ko haba ahantu henshi abantu bahagacira ibintu by'ijambo ry'Imana bakavyiga bakanatangwa n'ibikorwa. Ariko igikuru nuko baba bubatse ku rufatiro ruzima nkuko kurabivuga. Rero uravuze urufatiro, nibaza ko ni kibazo cyagutse buvuzwe ku rufatiro umuntu akwiye kubaka ko nk'uwizera, ariko kandi bavuga n'ubutumwa bwiza bw'ukuri ngene umuntu abumenye. Reka tutarandiye tuje mu ijambo ry'Imana kuko nigere duha umucyo kuri byose. Dusome Abikorinto ba mbere, icyete Paulo andika Abikorinto ba mbere, igice cya gatatu duhe ku murongo w'10. Ndasoma avuga ngo nkuko nahawe ubuntu n'Imana nashizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge wundi yubakako, ariko umuntu wese niyiyubare uko yubaka, kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari iryashizweho niryo Yesu Kristo. Ariko iryo tanguriro umuntu umuntu niyaryubakisha izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka wa musi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimo. Haleluya. Amen. Ubu ni Paulo yeko aravuga amajambo y'Imana. Turashobora kumwizera avuze ku vy'urufatiro, kuko uyu nawe ari mu Yesu nibaza yahagurukije mu ntango z'ishengero. Ntiyari muri 12 bagendanye na Yesu, ariko amaze guhamagagwa Bibiliya twereka neza ko vyabaye ngombwa ko agenda i Yerusalemu akaraba abagendanye na Yesu, abitwa ko ari intumwa, inkingi z'ishengero, Yakobo, Petero, ababwiye ubutumwa bwiza. Hanyuma baramva bati vy'ukuri ubutumwa uvuga nibwo natwe twahawe. Hanyuma abona gutangura kuvuga avuga ngo kugira ngo yavuze ngo ivyo yabigize kugira ngo ntazasange yaruhiye ubusa. Byabaye ngombwa ko avuze rero ivyo urufatiro turashaka kumwizera. Yavuze rero ngo urufatiro rwo kubakako ubuzima Kristo ni Kristo Yesu. Mugabo rero ikintu gikomeye cyane ngaha cyavuga, ugiye kuraba avuga ngo umuntu niwe yubara ingene yubakako, bisigura ngo responsibility yo kubaka yashize mu maboko y'umuntu. Ariko nubwo responsibility yo kubaka yashizwe mu maboko y'umuntu, ingene umuntu wese yubatse ngo umunsi umwe azoshika imbere y'umwami akontora ingene yubatse, bisigura ngo nubwo ari twebwe twubaka, nubwo atwe tudeside ingene twubaka, bisigura ntidudekuriwe, ntitwemerere kubaka ukunyuranye nuko Yesu agomba ko twubaka. Amen. Rero urufatiro rero yakatubwira nigo rudetermina ingene twubaka. Ubwo rufatiro ngo ni Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza buvugwa cyangwa ahantu bwo kubakirwa ni Yesu Kristo. Mugabo rero harakantu ngomba kukubwira kameza nkako we no kuvunira, nuko kuba ubutumwa ariko buvugwamo Yesu Kristo cyangwa ijambo ry'Imana kuvuga Yesu Kristo, ivyo ntibimaze. Ntibimaze kuko uyu nyene Paulo umunsi ishengero ry'Ikorinto araryandikira, aribwira ngo ndatangara cyane bwo muri mwebwe haje umuntu avuga ubundi. Reka turasome Abikorinto ba kabiri igice cya 11 ku murongo wa 4. Abikorinto ba kabiri igice cya 11 ku murongo wa 4 yabwiye ngo kuko iyo hagize uza iwanyu akababarira Yesu wundi tutababariye canke iyo mwakiriye cyangwa iyo mwakirindi mwemo
mutakiriye cyangwa ubundi butumwa mutemeye we muramwihanganira yarababajwe nk'umuvyeyi yabwiye ubutumwa bwiza mugabo cyasanga hari abandi bantu baza kubabwira ubutumwa ngo bwa Yesu ariko ubundi Yesu ajyanye no bavuze ubundi Yesu byabitangaje none tumenya Yesu urumva aha rero hari ikibazo gikomeye cyane kuko na Yesu ubwiwe ariko aravuga kubizoba ku munsi w'imperuka avuze ngo harabazoza ngo bambwiye ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe twakora ibitangaza mu izina ryawe twagira ibinini mu izina ryawe ngo abwiye ngo sinigeze mbamenye mwankura biziramwe nimumve iruhande kandi ntibaza bariko barabeshaga igihe boba bariko barabikora iriga babikora mu izina rya Yesu ariko bisigura ngo Yesu iyo Yesu avuzwe ntibisigura ko urwo rufatiro ari rwo Imana igomba canke ko Yesu arimwe ariko kandi mugabo ariko avuga Yesu mugabo urundi Yesu anyuranye n'uwo Paulo yari yavuze birakomeye ucumbaza tunone twamumenya gute Yesu ukuri reka dusome ijambo ry'Imana tugende ariko y'intu ba mbere igice cya mbere dore ku murongo wa 23 ariko dore ku murongo wa 22 havuga ngo kuko abayuda basaba ibimenyetso abagiriki barondera ubwenge ariko tweho tubabarira ibya Kristo yabambwe uyo ku bayuda nikigwisha ku banyamahanga n'ubupfu urumva Paulo ariko aravuga ubutumwa bwiza ngo hari abantu barondera ko akora ibitangaza yarashiye kubikora abayuda ngo bashaka ibitangaza kuko bari bamenyereye ibitangaza Mose yakoze ibitangaza muri kahise k'abayuda bari barabonye aba Eliya n'abandi bakora umuriro n'iki bo bumva bashaka ibitangaza abagiriki nabo bari abantu bakunda ubwenge abagiriki kuko usomye niho amafilosofi menshi yavuye abitwa ba Platon Aristote n'abandi bose barakunda ubwenge n'umusume bageze kuza kuraba Yesu ngo bashaka kumva filosofi yiwe barakunda ubwenge n'amadiscussion rero uyu munsi Paulo iki gihe Paulo avuga ati ibitangaza no bikora n'ubwenge no buvuga kuko yaranabufisega n'ibitangaza ashaka kubikora mugabo sigo rufatiro shaka kuko Yesu wa Yesu wundi atariwe nawe ibitangaza arabikora n'ubwenge arabufise yo kwigisha neza ariko mugabo ngo acetamo kubabwira Yesu yabambwe aho rero ngano byumva Yesu ukuri ni Yesu yabambwe ariko mugabo n'ubundi Yesu yabambwe sukuvuga ngo Yesu yabambwe gusa ngo umuvuga ngo yarabambwe ni ntumbero y'ubutumwa bwiza bwitwa bwa Yesu nibwo butumenyesha ko ari kwavugwa Yesu yabambwe intumbero buhabwa umuntu ushobora kwibaza ati nawe mu nyuma nta wundi bari kubamba intumbero ubutumwa buhabwa nukuvuga ngo intumbero ubutumwa buhabwa itegeza kuba ari intumbero ishiramwo umusaraba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhera mu kubamba n'umusaraba ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buzota umusaraba urimo sibwo nubundi Yesu akaravuga kandi kibabaje nuko Yesu ashaka gukora ibitangaza ashaka no kwigisha neza ibintu biryoshye cyane biryohera abantu kandi ashobora no kugira abantu benshi bakagwira gose ko biraryoshe Sisi ko Imana itubabari rero ndakwereke tuse kwinjira mu vyizerwa Kristo ivyizerwa Kristo mu bisanzwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhera ku musaraba buhera mu gupfana na Yesu kuko niyo twizera ko yadupfiriye nicyo gituma yasize igikorwa cyo kubatizwa cyangwa isangira ryera bijya byose n'ibikorwa ishingiro rikora boroha ugupfa no kuzuka kwiwe ariko kandi turabona neza ko umuntu amaze gukizwa abayimatanije no gupfa kwa Yesu no kuzuranwa nawe rero ubutumwa bwiza bucyo tubwira ngo Paulo andika abigaratiya yababwiye ngo aba Kristo Yesu babambanye ivyo kamere mereka bwahamiye n'ivyo kifuza ubutumwa bwiza rero bwa Yesu yabambwe bw'ukuri ntabwo buza buje gutanga ama promesse cyangwa gutanga amasezerano n'ivyizigiro by'ivyo kamere mere yahamiye n'ivyo yifuza ivyo yisi kiriruka inyuma ivyo umubiri wifuza n'ivyo isi idupropoza cyangwa itwereka ivyo reka amashuri avyigisha reka abigisha entrepreneur ndi bavyigisha ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bavyigisha ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni buhere mu musaraba bwica umuntu wa kera hanyuma Kristo aganze mu buzima bw'abantu haleluya aho nanje ndumva ndafashijwe kabisa ndafashijwe nanje ndagitahuye mugabo ndikuvuga ngo bisigura ngo rero iyo umuntu amaze gukizwa mu bisanzwe Paulo acabwira abigaratiya avuga ngo mu bisanzwe ngo nta kindi nirata atari umusaraba watumye isi imbere ikibambwe nanjye nkabera ikibambwe bisigura ngo singifise inzira z'isi cyangwa ivy'isi rondera sivyo nkiriko ndarondera
aha ariho cumbaza uti none umuntu akijijwe acava mu isi acaguma avuga ivy'ijuru gusa ku isi siho turi tube nk'aba bantu usanga umenga baratakaje ibyiyumviro umugisha urabona turazi ko Aburahamu abantu bagiye Imana yemera mu kwizera bari batunze ico ndakikwishura abamiliyarderi ico ndakikwishura kuko mu bisanzwe iyo dukijijwe ntabwo cyo tuguma tuba abagistraterese turi ku isi uzoguma wiga mu ishuri ahora wigamo uzoguma ukora business nk'abandi ko barazikorera uzoguma uri umurimyi nk'abandi bose uzoguma uri umusirikare uri umupolisi nk'abandi bose mugabo intumbero y'ubuzima bwawe yarahindutse cette fois-ci ivyo ikurakora byose naho uri ubikora bibiri bivuga ngo umuco wisi muri umunyu wisi ngo abo mugaragara muri isi nk'amatara ngo mu bantu biki gihe bikidambi bisigura ngo ntitukiriko turarondera icyubahiro cyacu ibyo dukora byose tubikora ngo dushitse cyakintu Yesu avuga ngo ubwami bwawe buze ibyo ushaka ku isuko biri mu ijuru rero niho duca dutangura duca dushikana bakomeye cyane biranababaje cyane ubu munsi iyo turiko turavuga ivyamwa by'abakristo by'uwizera havuga ibintu bitari byo havuga ibintu papa wawe na mama wawe boguha havuga ibintu wokora business ukaronka ariko hari ibintu bifatanye na kameremere y'ubumana byatweza kuvugwa abigaratiya igice cya gatanu rero ku murongo nibaza wa mirongo reka turabe abigaratiya igice cya gatanu ku murongo wa 200 na kabiri avuga ngo ariko ivyo mwemu yama n'urukundo n'umunezero n'amahoro ukwihangana kugira neza ingeso nziza kuba umwizigirwa ubugwa neza n'ibindi bonito ni kuvuga ngo iyo turiko turavuga ivyamwa wewe genda muri rya business nyene mugabo wame ubwizigirwa wame ubugwa neza kuko hari n'igihe ibi bintu vy'aya ma principe cyangwa ibi vyamwa abantu bashaka kubivyaza umusaruro ukuvamo umugera wisaba ngo hari umuntu yigeze kumva ko ijambo ry'Imana avuga ngo ngi gituma ukwiye gukunda abantu ngo ugire urukundo ngo iyo ukunze abantu ngo nabo baca bagukunda ngo bagaca bashaka ngo barongore ngurumva ngo iba umwizigirwa guconka abakiriya benshi muri business sivyo turiko turaspekira turiko tubiba kugira ngo izina rya Kristo rimenyekane kuko ivyo vyamwa nivyo bimugaragaza ivyo vyamwa bifite valeur éternelle ni vyamwa isi itakiratanga iyo rero umuntu wa kera yabambwe ku musaraba havuze ubutumwa bwiza bw'ico umuntu wa kera arikunda umuntu wa kera ari babaye umuntu wa kera nta rukundo afise umuntu wa kera arishira hejuru ari hayagiza ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvuzwe umuntu wa kera arapfa ariko Kristo agacibubakwa muri twebwe cyo tuma Paulo abwiye bigatiyanye ngo bana bato abo nongera kuramukwa gushika ishusho ya Kristo izovyarirwa muri mwebwe amabango yose ubuvugishwa abupastori abapotre n'abandi bose abo bose ngo Imana yabagukije mu ishingiro ngo kugira ngo umuntu ashike kuri stature cyangwa kwibaka kwishusho ya Kristo ubutumwa bwiza bukiye kuvugwa bwiki ivyo umuntu wa kera hamwe n'ivyo yifuza ariko bwagurutsa Kristo n'inyungu ze mu buzima bw'umuntu haleluya amen je numva risawa kwambaza Aburahamu n'abambero y'ubutumwa Aburahamu yaratuze kandi ikintu kiza cyane mugabo uzurabe unyereke muri Bibiliya iyo bavuze ko ari umuhizi mu kwizera nta hantu hamwe ubuhizi bwe bwo kwizera bufatanye n'impere ziwe n'intama ziwe birivuga ngo ukwizera niko kwatumye atanga Isaka no kuvuga nikimazi hariho sacrifice ukwizera kwatumye atanga Isaka ukwizera kwatumye inzu ya Sera nyina aragenda ukwizera kwatumye Mose aheba ivyo kwasamuragwa ukwizera kukuri nuko guheba ivyakera umuntu yokumirako hanyuma kukadukorera inyungu z'Imana uravyumva Aburahamu urugeze rwe rwaragoheje mu frere birivuga ngo nubwo yari samuragwa w'igihugu nubwo yari afise ibihinda ngo yari yahisemwo kwibera mu mahema bene Isaka na Yakobo kuko ngo hari kindi gihugu babona umugezi n'umwubatsi wawo n'Imana amen icyo gihugu turashaka ko ari muri Kristo mugabo kuvuga ngo ivy'ubu bugingo yarabifise ariko nibaza ko agaciro yabiha nibaza ko Imana ibindi yabona birengeye nibaza ko Imana igomba guhagurutsa abantu bahabwa ivy'ubu bugingo umugabo bakabibaho atakibimaze kuri bo Paulo akavuga ngo nahevye vyose kubwa Kristo Dawidi ashobora gutamba gushika umukobwa w'umwami umugore wiwe Mikara mugati no ashaka gutamba imbere y'abantu asavuga toreka hari kini nahishuriwe ivyo abantu bako baragaciro yarabibanaliza kubw'inyungu z'urwami Paulo aremera gupfungwa ahantu avuga ati muga ndiko ndavuga Kristo je ndemera kuboha so nukuvuga rero umuntu w'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo kurufata bwo kubaka ko ubutumwa bwa Yesu yagize gute yabambwe
iyo buvuzwe buca butugumiza ku musaraba umuntu wa kera ndabona avuga ku musaraba. n'ibibazo ariko nari kukubaza intumbero nyamukuru y'ubutumwa bwiza yo bari yo kubaka iki mu mitima y'abantu ibyo bibazo nari nateguye mugana wavyishuye ubwami bw'Imana ni mbega Kristo. n'igiki abizera bakwiye kwirukira gusumba ibindi mu kugendana n'Imana kwabo navyo wavyishuye bakwiye kwirukira iki ikintu abantu b'Imana bakwiye kwirukira Kristo no gushushanywa nawe gushushanywa nawe ni vya vyamwa tuguma Kristo kuko ubutumwa bwiza butumwa bwa Yesu Kristo urashaka kuguprometa ibintu bimeze nk'umuyaga ariko nagenda kubwira ngo ikintu cyose Yesu yaje gisanzwe gihari gaha mu isi nta mpamvu yo kucirukira nta mpamvu yo kukisha mu butumwa bwiza kuko ntiyari kuza gutanga iby'isi yayisanzwe ifise mugabo hariho akandi kantu nebego nuko ubutumwa kuri abo bantu twe twabwakiriye ega hari igihe twosanga kuca umenga buca buba bugufi bituravye n'ibintu tuguma twiga ndumva ko ubutumwa bwiza hari ikintu intumbero buba bufise mugabo umenga bibaye bike womenga ku yindi mu yandi madimanche twokwiga ibindi bintu ukuntu tugiye guhezagirwa business n'ibindi tukavuga guhezagirwa ni vyiza ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umugisha Jesse ndemera neza ubukene ni bubi n'umuvumo ingwara nimbi n'umuvumo nuko utabizi ibyo tuko turakoresha ubukene ni bubi mugabo ukuntu bimeze ni vyiza yuko parava mu ngwanyi winja nka ngwanyi mubiri wanje nka windi w'umuja kugira ngo maze kuvuga naje simureke ntemewe umukirisu cyangwa umuntu yizera kumubwira umugisha ni sawa mugabo kubera iki kuvuza uwo mugisha kubera iki bifitiye ntumbero intumbero y'ibihe bidashira bifise ibirimwo kuko umugisha none ndatekara urondera hari mwe ndategeze kumbwira akantu kantangaje cyane yavuze ngo umuntu w'Imana burya umuntu yagiye kwiba karatangaje ukira kumva umenga arasaba Imana ngo umuntu yagiye kwiba n'uwagiye kudandaza bashaka gusanga afite intumbero imwe bose bagiye kurondera umugisha quelque soit inzira byaciyemo bose bagiye kurondera umugisha umwe kumbure akiye mu kintu societe temera undi akiye mu kintu societe ihagaciro ariko bose bariko barondera iki umugisha so nukuvuga rero mugabo Imana igomba abantu bashingira intahe ubwami bwabo siko bashingira intahe izina rya Yesu batuma ivi ryose rifukama urumva indimi zose zatura ivyo navyo ntibikunda mu gihe imitima yacu umva mu gihe ingingo zacu zikiri mu isi zitarava niko Paulo abwiye abikorosayi avuga ngo nimba mwarazuranywe na Kristo so reka gushira umutima abantu babiri bashaka ko barakora ikintu kimwe mugabe umwe ari mu bwami bw'umwijima undi ari mu bwami bw'umucyo si ukuvuga ingene bagikora ahubwo ni intumbero bafise aho bashaka gushika ndagenda kubwira ngo ishengero rya Kristo tutaragigisha intumbero eternelle intumbero ye bidashira intumbero y'ubwami bw'Imana igikorwa ni kinini cyane tuzoma tuvuza amashengero tuzoma tuvuga ubutumwa abantu bumvira bagwire mugabo kora ibishyitsi gumigwira ubwica bw'ubwira ubwami bw'Imana ntari kiri kizoba taragatukisha gusa tukisha kuko ubonye nk'abantu basenga bavuga ngo bavuga ubutumwa bwiza mu ariko 99% mugasanga aho hantu ni hari kindi kintu nagira mvuge kinakomeye cyane nibaza umuvuga butumwa wese ategeza kugaruka ku munsi nuko Yesu agiraza nuko Yesu agiraza nukuvuga ngo umuntu wese akwiye kwakwanya ibintu vyiwe akavyinjiza mu ntumbero y'ubugingo budashira ivyo dukora byose kabifite iyo ntumbero kimwe mu bintu maze kubona kibabaje nukuntu iyo uvuze ubutumwa bwiza bwo Yesu agiraze abantu ntibabikunda umva ubwoba kuko hari ama project ni sinye ko umuntu akundishijwe isi telma cyane ku buryo ko Yesu aza akagenda mu ijuru ubumenga no guhomba ni kubamenyesha n'ijuru rero uko bimeze kugira ngo barirondere cyane kuvuga iby'ubugingo budashira bwo muri Kristo Yesu kuko we ari eternel hariho n'abaziye none ku by'ukuri umufiance ufise umufiance ikintu cya mbere relation nziza ya fiance ikintu kiyerekana nuko umufiance umukobwa wese yamayifuza ati azoza ryari kunkura aha kwa papa na mama hari gihe umenga inzu yasenanye niramurya umenga ewana eka nubwo yoba afise ko se yoba tunze gute yoba umenga ivyizigiro vye n'umunezero wiwe bifatanye no gutwagwa no muhungu yoba nabaye afise amakodesha abaye iyishengero rero ribigwi ivyo kuza kwa Kristo ukamenga n'uruhombo ukamenga oya nareke kuza isi iraryoshe bisigwa ngo hari mu mugera winjiye utari bu ubutumwa bwiza bwacu iruhande haba hagiye gukundisha isi n'ivyo umubiri ukunda ugasanga ntari kwavuga ivy'ubugingo budashira ni kintu umuntu akwiye kwisuzuma ko tuvuze noko naho ari intumbero yo kuzana ijuru ku isi kumvuka bw'utuye munsi mu butumwa tugomba kuzana ijuru ku isi nivyo ubwo tubabwiza nibwo musanzwe mugabo umuntu adafise ijuru adakunda ijuru kurijamwo
umuntu Oya, adakunda ijuru mu bisanzwe rijya juru baca kenshi mbona rica rivugwa ni ukuntu prosperity yo mw'isi ukuntu abantu baca batera imbere niryo juru bazanye iby'ijuru bibiri gukira bivuga ngo ingwara. ivyo gutwi kutigeze kumva ivy'ijisho zitigeze kubona ivyo ni vy'Imana yadukominitse muri mpemu yera bisigura ngo nta reference dufise yo ngaha kw'isi iyo turiko turavuga ivy'ijuru Pawulo avuga ngo tuvuga ubwenge mu batunganijwe gose ni ubwenge isi itigeze imenya iyo turiko turavuga ijuru rero ugaca ufatira kuri condition hari igihe uvuga ijuru ugasanga ni ubutumwa bwiza ku vy'ukuri sinzi ko ari filime waravye sinzi ko hari ubutumwa utobwira nk'umunyamerika cyangwa undi muntu avuga ati ubwo butumwa ni ubw'umukene niba umuntu aguze akenye siko so nuko banagenda kubera rero ni vyiza ko twegera Kristo uko tumwegera niko amaso yacu ahinduka tukabona ivy'ubugingo budashira hanyuma abantu bakunda ijuru abantu bakunda Kristo no guhishurwa kwiwe kuvyukuri abo nibo bafise n'inguvu nibo bafise n'amavuta na energie yo gushaka kuzana ijuru ngaha kw'isi uranyumva mu frere nico gituma tubona abantu neza bari barahevye ubugingo bwabo Yosefu Daniel n'abandi bari abahungu kuvyukuri atakintu kimwe bari bafise cy'uburyo bugaragara mugabo bahungu barashoboye gufata ama empire akomeye nka Babuloni ba Daniel Egiputa Yosefu yose barafukamika gushika aba empereur bakomeye cyane baje ba empereur bigereranya n'Imana mon frere bose barafukama bati Imana y'umu esclave reka tuyisenge bisigura gute uza kuvuga mu mafeza n'izahabu oya igihe kimwe hariho polemique kubijyanye no kuzuka kwa Yesu abatuma bavuga ati Yesu arazutse abanyabwenge byose n'abandi ntarazuka byadodanuwe n'iki nuko Petero na Yohane bagiye ku irembo gitwa giza basanga ikimuga cya kimaze imyaka 40 gisaba amafaranga bamburiye ngo si feza n'izahabu navyo dufise bisigura ngo iyo hageze kugaragaza les vrais standards cyangwa ibintu by'ukuri by'ubwami ntidukoresha amamoyo ngaha basaba ngo icyo dufise turakigwa haguruka mu izina rya Yesu monami bose baciye bahora bacavuga ati okay nimubakubite mubegeze kure kuko bacavuga ngo erega niwe nyene nabikoze wa wundi mwa icekana ko ari muzima ngo aramagurukije kuva ico gihe cavuga ati kuvyukuri ni muzima turabaje korakora siko ndagenda kubwira rero ngo ibikoresho vy'isi cyangwa les outils du monde ziri limité biri hasi cyane Imana ikirategura urunganwe rufise connexion urumva n'ibikoresho vy'ijuru abo niyo boba batatu bofukamika igihugu cyose amen murakoze cyane Pastor Ndizeye uyu munsi muvuze ubutumwa nta contradiction canke kuba ibibazo bigira bizana ibindi bibazo narose kwera nanje mwankonvese mugabo twagomba yuko nk'abantu batiko baradukurikirana nabo nyine bashobora kumva kuko nariko ndaserukira umunsi abadukurikirana bakavuga bati none ubutumwa bwiza nubuhe umunsi mwavuze tutoshobora kumenya ibindi bibazo vyibazwa dushobore kubabaza mugabo ndumva ko jibibazo nabajije no munsi mwavyishuye ndizera ko abadukurikirana nabo bafashijwe murakoze cyane kwitaba butumire bwacu nizere ko n'ubukurikira tubakeneye umufasha ishengero muzogaruka murakoze rije ndabashimiye cyane kandi gihe cyose muzontera kamo nzoza niyo muhamagaro n'icyo nahamagariye amen abariko muradukurikirana murumvise intumbero yo butumwa bwiza murumvise urufatiro rwo kubakirako nizera yuko tuzobandanya ubutaha tuganira ku bijanye n'ijambo ry'Imana kugira ngo koko tuvuge ijambo rifasha benshi kandi rihindura benshi kugira ngo biciye muri kiganiro cy'ijambo ry'Imana tuzobona abantu benshi bugurutse amaso bakize mu mitima yabo bakaza ku mwami Yesu bagakomezwa bagakura mu by'imhemu murakoze cyane naho ubutaha